Bakunzi ba televiziyo Heritage, bakunzi b'ikiganiro Menya ukuri, kaze turacari muri rwa rukurikirane rw'amajambo agoye yo mu isezerano rya kera. No muri turafise igisomwa kiza kudufasha kumenya nimba Imana dushobora kuyibona, imbona nkubone canke tudashobora kubona imbona nkubone. Hari igihe tubona imirongo imwe yerekana umenga hari bamwe babonye Imana imbona nkubone, ahandi yindi mirongo ikerekana yuko Imana itigera ibonekana mu buryo bw'umubiri. Mu kanya cyo turaba ico Bibiliya hamwe kuva mu 33 kuva ku mungo wa 19 gushika ku mungo wa 23 haravuga ngo Uhoraho aramwishura ati ukugira neza kwanje kose nzogucisha imbere yawe nivuge mu izina ko nduhoraho ndi imbere yawe kandi nzogirira ubuntu uwo nzobugirira ngirire n'ikigongwe uwo nzokigirira
kandi ati ntiworaba mu nyonga hanje kuko umuntu atondaba mu nyonga ngo abeho. Uhoraho arongera aravuga ati eheraba hari ahantu hafi yanje nawe uzuhagarare ku gitandara maze ubwiza bwanje bukiriko buraguca iruhande nzogushira muri ico gitandara ahameze nk'igihoro ngukingirize urushi rwanje gushitsa aho nzoba ndenganiye mpeze nkure ku rushi rwanje urabe mu bitugu vyanje ariko mu nyonga hanje ntihashobora kuboneka. Iyi mirongo irahagije kugira ngo itwereke ko Imana ibivuze ivyeruye yuko ata muntu ashobora kubona mu nyonga hayo. Ariko kandi hari ibice bitandukanye byo mu Bibiliya vyerekana abantu babonye Imana. Nk'akarero Yakobo mu gice cya 32 ku murongo wa 30 abona arahabwa ihishurirwa ku buryo ico kibanza acita Peniel kuko avuga ati nabonye Imana imbona nkubone. Ariko kandi abakuru 70 bari kumwe na Mose ngo baricaye imbere y'Imana ngo barayitegereza kuva 24 umurongo w'9 gushika ku murongo w'10. Mose ubwayo avugwa nkaho menga yaganira n'Imana ngo nkuko umuntu aganira n'uwundi. Ahanyene 33 ku murongo wa 11 Manoa wa muvyeyi wa Samsoni yahawe ihishurirwa abona umumarayika w'Uhoraho. Tuzokwiga igice cy'umumarayika w'Uhoraho ko vyasigura ingene Kristo yihishura mu isezerano rya kera mu buryo bw'umumarayika. Naho nyene avuga ati nabonye umumarayika w'Uhoraho imbona nkubone kandi sinapfuye. Yesaya 6 ku murongo wa 1 avuga ngo yabonye Uhoraho yicaye mu rusengero rwiwe. Mbega iyi mirongo ihejeje kuvuga ko Uhoraho abonwa dukwiye kwijanisha gute n'ikindi gisomwa cacu catubwiye ko atamuntu ashobora kubona Imana imbona nkubona. Hari yindi mirongo yo mu isezerano rya kera na rishasha nayo nyene irushiriza kwerura yuko ata muntu ashobora kubona Imana. Gusubira mu vyagezwe igice cya 4 ku murongo wa 15 Imana iributsa ko cagihe yabiyereka ku musozi wa Horebu batigeze babona ishusho yayo, ariyo mpamvu badakwiye kwironderera ikigirwamana bacuze mu ishusho yariyo yose kuko atashusho Imana yigeze ibereka kugira ngo ntibazibagwe muri iryo geragezo ryo gucura ikintu gisa nico babonye. Timoteyo wa mbere igice cya 1 ku murongo wa 17 Timoteyo wa mbere 6:16 hose Paulo asubiramwo inshuro zibiri avuga yuko Imana iba mu muco utegerwa kandi itaboneka. Mu muco w'imirongo yose dukwiye gutahura gute aya majambo Mose yabwiwe yuko Uhoraho adashobora kubonwa mu nyonga. Ku ruhande rumwe abantu batari bakeyi barabonye Imana, ariko iyo havuzwe yuko babonye Imana ntibisobanurwa yuko bayibonye mu bwuzure bw'iciri, mu bwuzure bw'ubwiza bwayo. Imana mu buntu bwayo irafise ingene yimanura n'igihe itari bwambare ishusho y'umuntu ngo ibane natwe biciye muri Yesu Kristo. Aho naho nyene twayibonye imbona nkubone mu buryo bwa Yesu Kristo. Tuba tubigarukako Imana yarashobora gukondansa l'éclat de sa gloire ikamanura ugusayangana kw'iciri mu buryo bushobora kwihanganirwa na kameremere ku muntu, mu buryo bushobora kwihanganirwa n'intege nke z'umwana w'umuntu. Umuntu akabona ko yabonye Imana ariko kandi ari Imana yamuhaye agacu k'iciri. Hano aya majambo twavuze atubwira ko Mose abyuko adashobora kubona Imana imbona nkubone. Mbwa abwirwa ngo hagarara ku gitandara hanyuma ndengane, hanyuma ngo ninaheza kurengana nzokura urushi ku maso yawe ubone mu bitugu vyanje. Iri jambo mu bitugu si kindi gihimba c'Imana, mu Congereza ni after effects. Ni nka kurya ikintu iyo kihejeje kurengana ugaca ubona igitutu cacu. Ni nka kurya iyo kamyo ndende canke train ihejeje kurengana ushobora kumva umuyaga yuko ico kintu hari ikintu gihejeje kurengana kandi cari kinini gose. Bavyita after effects. Niyumvira yuko ico Imana ikwirabwira Mose ivuga iti nzorengana mpeze hanyuma ibisigarira vyerekana ko narenganye nivyo uzobona gusa, kuko tawushobora kumbona mu maso ngo ashobore kubaho. Muri ibi vyose Imana nigitangaza irashobora kuduhereza ubuntu kuri kino sengesho Mose yavuze ngo ndashaka kubona mu nyonga hawe. Vyerekana yuko afise ambition, afise icifuzo kidasanzwe kirenze kumenya gusa Imana biciye mu vyagezwe vyayo, birenze gusa kumva ijwi ryayo Uhoraho avugira mu ihema ry'ibonaniro, ariko yarakeneye kumenya Imana mu buryo
bw'umwihariko mu buryo bw'imbere gose mu buryo buri intime. Ico cifuza Imana ico zocuzuza mu isezerano rya kera ahiza kubana natwe muri Yesu Kristo. Bitubwira mu butumwa bwiza bwa Yohana cambere ngo nta wigeze kubona Imana ariko umwana wayo aba mu bwiza case niwe yayimenyekanishije. Yohana 17 ariko arasenga ryasengesho tuzimana isengesho ry'umuherezi Yesu umuherezi mukuru avuga ati data nahishuriye abantu izina ryaho. Imana irabwira Mose ati naho utobona mu buryo bw'umubiri ingene nsa ngo nzocisha imbere yanje ukugira neza kwawe nivuga imbere yawe ko ndi Imana ngira ubuntu ngira ikigongwe. Ni kuvuga ngo nzokwihishurira mu burangamutima bwanje, nzokwihishurira mu matribu muri caractère yanje. Naho utombona mu buryo bw'umubiri ariko urashobora kubona uko nteye, mes attributs ukazibona. Naho utashobora kubona Imana imbona nkubone, turashobora kubona ubugeneza kwayo, imbabazi zayo, icohero cayo, ubushobozi bwayo, ukugeneza kwayo, imbabazi zayo. Yarabihishuriye mu vyaremwe. Iyo witegereje ivyaremwe, nazindukiye mu gitondo kuja gusengera kwitanganyika. Iyo witegereje ivyaremwe vyayo ubona ari gitangaza, ukabona ubwenge bw'Imana buhanitse, ubushobozi bw'Imana budasanzwe, ukugira neza kw'Imana imbabazi zayo. Uravye ingene yaturemeye isi imeze gutyo. Turashobora kwitegereza uburangamutima bw'Imana mu vyaremwe. Turashobora kwitegereza uko Imana iteye turavye ivyo iri kwirakora dans les œuvres de la providence. Ariko ibirenze ivyo Imana tuyibonera muri Kristo Yesu. Ingene yahishuye urukundo rwayo, imbabazi zayo, ubushobozi bwayo mu kuzura Yesu mu bapfuye, ukwera kwayo mu kumuhana kubw'ivyaha vyacu, urukundo rwayo mu kumutanga ngo impongano y'ivyaha vyacu. Ubwo burangamutima bwose buseruka mu buryo budasanzwe mu musaraba no mu gikorwa c'umusaraba. Petero aravuga ati naho mutigeze mubona uwo onye ngo ariko muramwiza naho mutarinze kumubona ngo kandi ivyo bibatera akanyamuneza k'ubwiza katovugwa. Biciye mu gikorwa ca Mpwemu Yera arashobora kuduhishurira igikorwa c'umusaraba, kuduhishurira ubwiza bw'Imana bwaserukiye muri Yesu Kristo, imitima yacu ikuzura ngo akanyamuneza k'ubwiza katovugwa. Nizeye ko amajambo yabahezagiye mwese. Ndabibutse yuko mushobora kandi kutwandikira kugira ngo mutubwire imirongo ibagora cyane mu isano rya kera tugashobora kubafasha kwitahura. Cyane ko ndabashikiriza ikiganiro ni Nikiza Jean Apotre, tuzosubira ubutaha. Ciao.